Amahoro y'Imana abane namwe nongeye kubaramutsa na cyane cyane kuramutsa akaba ari umuco mwiza wo kugira ngo dushobore kuyaga neza twumvikana. Tuje ku yindi ncuro tuje kubabwira amakuru y'intambara ndetse avuga ku isi na cyane cyane muri Iran, Israel, Amerika n'ahandi hatandukanye. Ego nkuko twabyiyemeje tugezwa kubagizaho amakuru y'ivyo bihugu ndetse na cyane cyane kuba bafise ibintu bishushe na cyane cyane kuba baticaye baba ariko barakora ibintu byinshi cyane. Intambara ziba zitandukanye mu bihugu biba bigiye bitandukanye, haba muri Iran, haba muri mu ico twokwitwa muri Israel, hose bariko barakwitwa kandi bariko barakwitwa cyane mu buryo buba butababarira. Iyi ntambara rero iri kirabera muri Iran no muri Israel, aho amabombe ariko aratibuka ku byo bihugu byose ko ari bibiri, kimwe kirasa n'ikindi kirarasa. Nibisigura ko Iran itari kirakubitwa canke se Israel itari kirakubitwa. Igihugu kitariko kirakubitwa gusa ni Amerika, navyo turaza kubasigurira mu kiganiro hagati. Twinjiye muri matima y'ikiganiro tubasigurira impamvu Amerika idashobora gukubitwa na cyane cyane ko biba binagoye cyane. Iyi ntambara rero iri kiratwibutsa intambara yabereye muri Vietnam, aho bakubiswe imwe biteye ubwoba, aho hakorotse amabombe ateye ubwoba, ibisasu byinshi cyane byakoragurika nk'imvura, ariko nyene ubuzima bwarabandanije. Rero iyi ntambara nico iriko iratwibutsa cyane, bigaragara ko no mu ivyo bihugu hariko haratibuka amabombe, ibisasu byinshi cyane. Abantu bariko baribaza rero ati kubera iki Iran itariko iratera Amerika kandi Amerika ariyo iri nyuma y'iyi ntambara? Igituma Iran idashobora gutera Amerika cyambere direct, bavuga ko hari ibisasu bitwa ibisasu continentale. Kugira ngo Iran ishobore gutera Amerika, ari ibisasu bishobora gutuma haba ikibazo ndetse ku isi yose, ugasanga harabaye ingaruka mbi zishobora kuba zoterwa n'ivyo bisasu, kuko ni bisasu bitwa ibisasu vya kirimbuzi bitera ni kontina ku yindi ibiriko iratera. Kandi Amerika iri kure cyane ya Israel ya Iran. Rero iyo bateye ivyo bisasu continentale, Amerika nayo igacisubiza muri Iran, hocaba ikibazo kinini cyane ku buryo hashobora kuba umutigito utigeze ubaho, ndetse hakaba n'ibintu bitandukanye ku bihugu byose bigize isi. Niyo mpamvu ico kintu gishobora kuba cotera ikibazo, ugasanga harabaye n'ibintu bigwara biba bigiye bitandukanye biterwa n'umumara bw'ibyo bisasu. Ikindi naco gituma Iran idashobora gutera Amerika direct muri Amerika, nuko Amerika ubutunzi bwayo ntago ubutunzi bwayo bwa gisirikare bukomeye ntabwo buri indani mu gihugu, ahubwo buri hanze yayo. Niyo mpamvu Amerika nako Iran yakomeje gutera ku mabaze militaire atari muri Amerika. Amabaze militaire ya Amerika yagiye yubaka mu bihugu bitandukanye, na cyane cyane kugira ngo yikingire amaradare ituma tumanako rikomeye. Nico gituma mu biganiro twagiye turabaho bwa mbere twababwiye ko Iran yabanje itera kumbure ku maradare ku mabaze militaire Amerika ari mu bindi bihugu, na cyane cyane biri hafi yayo, kuko biba biyegereye bitari kure cyane nkaho Amerika iri. Rero tugomba tubasigurire ndetse tubabwire intege nke canke se inkomezi z'igihugu kimwe kimwe, Iran hamwe na Amerika, kugira ngo tuze tujana tutahurana, tumenye kumbure ico kimwe gisumbije ikindi mwibi bintu by'intambara, na cyane cyane kugira ngo habeho umuntu avuga ati jewe Amerika numva umenga izotsindwa, canke se Iran numva umenga izotsindwa. Turahera kuri Iran ikintu ifise hanini ni stoke y'ibigwanisho kumbure byinshi cyane kandi iguma ikora bishasha, amamisire ndetse n'ibisasu vya kirimbuzi iguma ikora. Nico kintu twovuga ko ifise cy'ubuhambazi, na cyane cyane ko ivuga ati je nguma ntenye nguma mpagaze. Nico gituma atanu ubwo bigira aha hantu, kuko hariho n'ibisasu byinshi bitanazi na Amerika itazi Iran ifise. Ikindi kintu Iran ifise nk'ubukomezi n'abanyagihugu baba patriote, n'abanyagihugu bahari bakunda igihugu cyabo gusumba
ibindi bihugu, urumva baba patriote, urumva barakomeye cyane. Ikindi novuga yishimikije ni ibintu bya geography, ubunini bw'igihugu, aho Iran ifise uburyo itegurira ibintu nibimenyekane, ishobora yimbye hasi mu kuzimu, aho itegurira ibintu ku buryo amasatelite yose ari ku isi adashobora gutora kumbure ibyo bari kubakora. Niyo mpamvu ibintu byabo biba biribanga cyane, kandi ibikoresho byabo bya gisirikare bitamenyekana ku buryo abandi bashobora gukora ibindi bikoresho byo kubinetraliza. Urumva icyo kintu, urumva ko ari ikintu gikomeye cyane. Ikindi naco bishimiriza nuko abanyagihugu bo muri Iran bafise imyumvire y'ukuntu bobo bapfuye bapfira igihugu aba ari ikintu gihambaye cyane, kuko baba basanzwe ari begamiye idini rya Islam. Hariho ukuntu nyene baba bafise ikintu bishimikije mw'ivyo bintu. Murumva ko bakomeye cyane mu rwo ruhande rwabo, ariko bakaba bafise intege nkeya mu bintu by'intambara yo mu mazi. Bari faible cyane. Urumva ko udafise igisirikare cyo mu mazi gikomeye cyane, urumva biba bigoye. Naho bagifise ntigikomeye nk'icyo Amerika ifise. Rero tugende kuri Amerika turabe Amerika ico yishimirije, na cyane kwa buno butaka, ndetse kwisi yose ifise inguvu y'ibigwanisho vya gisirikare, na cyane ko bobo ariho bashira inguvu cyane gusumba ibindi byose. Ico ni kimwe. Icya kabiri, bafise systeme yabo yo gusambura amabombe, yo gusambura ibindi bibombe vya kirimbuzi bashobora kuba boyitera. Systeme yabo inyaruka ku rwego ruteye ubwoba. Ikindi naco kigira gatatu, bafise technology yo kuzimya izindi systeme z'abandi bantu, yindi communication y'ibindi bihugu. Murumva ko aho hantu naho irakomeye cyane. Ikindi kintu novuga ko Amerika ikomeye nuko iyiri mu ibintu by'intambara, iriko irakora ibintu by'intambara, haba ibihugu byinshi bishigikira cyane ibihugu vya Burayi bishigikira mu ntumbero yo kugira ngo babafashe, kubera ko baba bafise icyo bitwa ufatanya bikorwa bwabo, nk'Ubufaransa, Ubwongereza hamwe na Allemagne. Abo bantu barabashigikira cyane, n'ibindi bihugu byinshi, ariko hakaba n'ibindi bihugu bidashobora gushigikira iyo Amerika mu gihe yoba iri mu ivyo bintu by'intambara. Rero ifise intege nkeya ifise intege nkeya ku kintu cy'umwanya, kuko ubwa mbere bavuga ko Iran bashobora kubarimbura ndetse no kubemeza no canke se kubasambura mu misi imikenya itatu, mu nyuma bavuga indwi imwe, mu nyuma bavuga indwi zibiri, hama mu nyuma bavuga indwi zine, aho ubu aho bageze ko ishobora kuzoba irangiye gushika mu kw'icenda. Murumva ko aba ari ibintu bitorosha. Urumva irafise kandi intege nke mu kintu bitwa politique, aho na cyane haba hari ibintu bataba bariko bumva kumwe n'abantu baba bayoboranye cyangwa se n'abanyagihugu bo muri Amerika, kuko baguma bamubwira ko ashobora guhagarika intambara, aho habaye n'umugenerale yariko yisirisimbya ahantu hariko habera intama, akobindura abwira avuga ko bakwiye guhagarika intambara, kuko Amerika itazotsinda iyo ntambara itaramaramara, ihagarika intambara vuba bwango. Murumva ko mw'ivyo bihugu byose haba hariho hamwe ico kimwe aho gikomereye, hakaba hariho intege nkeya. Urumva byose babifise intege nke. Urumva rero nico gituma hasabwa ko umuntu wese akwiye guhagarara magabo, atovuga ngo aba ngo noba kubita canke aba noba kubita, na cyane ko Iran itari kirigamba ndetse ivuga ibintu byinshi, iba itekereje iri ngaho irindira ko ibisasu biguma biyiza ko ukuntu byo itorera umuti. Andababwira ko muri Iran ibisasu biguma bikoroka, no muri Israel ibisasu biguma bikoroka. Ahantu hatari ko harakoroka ibisasu ni muri Amerika, ariko ku base military yayo aho ari baguma bagerageza baguma bayakorako. Rero nibaze ko
tuza gusubira mu yandi makuru tubifuriza imigisha myinshi, tubifuriza kubana nacu, tubifuriza amahoro menshi, dushimira abantu bariko barahanahana ayo makuru kugira ngo n'abandi bayamenye, dushimira abantu bamaze kugira subscribe, dushimira muri rusange abantu bashikara kubana nacu kuri AHO Burundi. Ego natwe turabakunda cyane, mukomere, tuzohuma tubagizaho amakuru abagiye atandukanye avugwa mu ivyo bihugu. Rutura, ego mugire ibihe byiza, mukomeze no kugira umunsi w'Imana mwiza, murakoze.